iyo umuntu afise kamere itapfuye, iyo umuntu afise kamere itahindutse, arasenga agahinduka kuba intambamyi y'amasengesho yasenze. Uno munsi rero amashengero menshi aruzuye, yuzuye abantu bagize intambwe ya mbere yo kumenyana na Kristo ariko batagendana na Kristo. Turi mu ishengero turabakizwa, turi mu ishengero tuvuga Imana, turi mu ishengero dutambuka nk'abamenye Imana, tukavuga nk'abamenye Imana, ariko twarengana impome z'ishengero ugasanga bakunzi muriko murakurikira ibiganiro bikunda guca kuri televiziyo yanyu Holy Canaan TV. Twagomba tubahe ikaze, tubaramutse mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Jewe muriko murakurikirana, amazina yanje ni Atanazi Ngendakuriyo, abasanzwe ndi umukozi w'Imana, ariko cyane cyane mu buzima bwa misi yose nkaba nanonosoye iby'inyifato. Muhamagaro wanje cyane cyane uhagaze gufasha ingo n'imiryango. Rero twagomba tubaha ikaze muno mwanya udasanzwe, aho tugomba kuganira twongera dusenga kugira ngo dufashanye ibijanye n'ubuzima rukristo, cyane cyane byinshi biba bihari ariko bitazwi na bene vyo. Rero tugomba kwinjira mu kiganiro nyezina, ariko tutarinjira mu kiganiro nyezina, munyemerere tubanze dusenga Imana. Mana uvyagiye ahera mu ijuru, turagushimiye kuri umwizigirwa, turaguhaye icubahiro kudukunda kandi kutwitwararitse, uri ndiho kandi uri nteturuye. Ijambo ryawe riravuga ngo nta na rimwe wigeze uteranya aba Yakobo ku vy'ubusa. Ndazi ko iyi televiziyo yawe ntiyagiyeho ku vy'ubusabusa, uri karankurikira ntari karankurikira ku vy'ubusabusa, uhaye umwanya ukumviriza kino kiganiro. Ndazi mwami wanje ko wewe muri butatu butagatifu hari ico aza gukora muri kino kiganiro. Turagushimiye rero mwami kuri kumwe natwe, wewe uri Alpha kandi uri Omega, uri tanguriro kandi uri iherezo. Nyemerera umuntu ari karankurikirana, wemere umuntu ari karakurikira ikiganiro cyo kuri televiziyo, Mana uko yaje ntaba ariko asubira inyuma, muhe gutahura, mwe mu Imana wagura ikiyago, kandi mwami kugira ngo umuntu wese ari karadukurikirana, baba bari muri Burundi, muri Afrika, muri Amerika, muri Oceania, mu mpande zine z'isi, kiganiro kize gihindura ubuzima bwa benshi. Urakoze mwami kuvyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze bakunzi mwariko muradukurikirana kuri televiziyo yanyu, televiziyo mukunda, televiziyo mukurikira kenshi, kandi televiziyo benshi irikira bahindurira ubuzima. Umunsi rero twari dufise ijambo tugomba kuganira, rifise umutwe uvuga ngo mwari muzi igituma musenga ntimwishugwe. Amen. Ndazi ko ari indangagaciro umuntu wese ashobora kwibaza, kuko ushobora kuba umaze iminsi usenga, ushobora kuba umaze iminsi nawe ndetse unibaza kuri kino kintu. Kandi ndazi ko ari kibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Umuntu akavuga ngo narakijijwe, mfise ishengero nsengeramwo, nkora ibikorwa by'Imana, ariko nakarishugwa jewe sinishugwe. Umuntu akavuga ati jewe nkora nk'uko abandi bakora, nsenga nk'uko abandi basenga, ariko ndabona abo turirimbana barishugwa jewe sinishugwe, abo dukorana imirimo y'Imana barishugwa jewe sinishugwe. Ndetse kubera ico kibazo bigatuma benshi bava no ku Mana, bamwe bakagwa, abandi bakarogota, bagatangura gutuka Imana nk'uko bishikira abantu batandukanye, wese umuntu wese ari mu kigeragezo. Rero nagomba ngo unkurikire, tugomba kuja mu mizi, turabe mbega iyo umuntu asenga ni ryari yishugwa, ni ryari atishugwa. Umuntu ariko aravuga kuri iki kintu cyo gusenga no kwishugwa, to kwifashisha amajambo ari muri Bibiliya. Jambo ry'Imana muri Bibiliya riravuga ngo musabe muzahabwa, mudodore muzugururirwa,
bisigura ngo usavye yagomba guhabwa, uwudodora yagomba kugururirwa. Mugabo turabire hamwe, mbega abasavye bose barahabwa, abadodora bose barugururirwa. Tuze kurabira hamwe kandi ni gute umuntu yosabwa ngo ahabwe, ni gute umuntu yododora ngo yugururirwe. Kandi ijambo ry'Imana muri Bibiliya riravuga kandi ngo iyo umuntu asenze agasenga yizeye, Imana irishura amasengesho. Ivyo byose ni ibintu bigaragara yuko umuntu yasenze yagomba kwishurwa. Ivyo byose ni ibintu bigaragara yuko umuntu yagiye imbere y'Imana yatereza gutahana inyishu irimo kwishurwa. None ni kubera iki umuntu ashobora gusenga hama ntiyishurwe? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo usenze yagomba kwishurwa. Hari igihe umuntu bishika agakora ibyo ataragambiriye canke akaronka ibyo yari yiteze. Imana ishimwe cyane bakunzi muri ko murankurikira. None ni kubera iki dusaba ntiduhabwe? Ni kubera iki tudodora ntitwugururirwe? Nagomba mu ntahure twinjire mu kiganiro nyezina. Nagomba turabire hamwe, mbega usaba ninde n'usabwa ninde, kugira ngo umuntu asabe yishurwe, tutavuze ubusabane canke ico no kwita mu Gifaransa relation, ariko mu Kirundi ico no kwita imigenderanire itegerezwa kuba hagati y'usaba n'usabwa, twoba twihenze cyane. Ni ukuvuga yuko rero iyo umuntu ariko arasenga, hariho usenga, hariho n'usengwa. Kugira ngo rero isengesho ry'umuntu ryishurwe, hategereza kuba hari ubwo busabane, imigenderanire myiza hagati y'usenga handi n'usengwa. Ndazi ko kenshi mwibaza kino kibazo, ndazi wari kurankurikirana ko nawe wari umaze kwibaza kino kibazo. Ndazi ko ibi bintu umuntu yitwa umukizwa cyangwa umuntu yamenye Imana kenshi ari ibintu biteye kuzazanirwa cyane. Ariko mwibuka ijambo ry'Imana naryo riravuga ngo murasenga ntimuhabwe kuko musaba nabi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iryo naryo n'irindi jambo rije ritwereka ko dushobora gusaba ntiduhabwe bivanye nuko twagizene twasavye nabi. Tukiraho rero umuntu wese yoraba, mbega umuntu asaba neza gute, mbega umuntu asaba nabi gute? Kuko ijambo ry'Imana riratomoye, ijambo ry'Imana ririkwije, ntagikeneye kongerereza kugira ngo bitahurike neza. Imana ishimwe cyane. Rero reka twishimikize amajambo y'Imana, turaba mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana. Turaraba ku gice ca 12 duhereye ku murongo wa 24. Twifashije ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 12 duhereye ku murongo wa 24. Haravuga ngo nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma uko kari uko nyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Iri ni jambo dusomye muri Yohana, dugarutse kuri ya teme canke icishimikizo c'ijambo twafashe no munsi rivuga ngo waruzi gituma usenga ntiwishurwe. Iri jambo riravuze ngo nukuri nababwire, iyo agatete k'ingano kaguye mu ivu ntigapfe, ako gatete ntigaheza ngo gasubire guhunda impeke. Bisigura ngo ugikizwa nkikizwa, hariho urugendo rwa Rukristo twari dufatanye n'Imana. Ubwo rugendo hari ico jewe nari niteze ku Mana, hari ico nawe uri kurankurikirana wari witeze ku Mana. Imana ishimwe cyane. Bisigura ngo cagihe ukizwa wamenyanye na Kristo, ariko hariho iyindi ntambwe igira kabiri umuntu yamenye Imana agomba gutera no kubana na Kristo. Haleluya.
abantu rero icyago cya mbere gituma dusenga nitwishugwe, benshi barangirije kumenyana na Kristo ariko ntibatera iyindi ngazi cyangwa iyindi ntambwe yo kubana na Kristo. Haleluya. Bisigura ngo mu buzima bw'umukristo hariho abantu b'Imana, abona bamenyanye na Kristo, hakaba n'abana b'Imana, abana bagenda na Kristo. Haleluya. Ushobora kumbwira ngo abantu batandukaniye hehe? Abantu bamenyanye na Kristo barangiriza kumenyana na Kristo, ni ukuvuga ngo baba abantu b'Imana. Niba abandi uzobonera barangwa na za kameremere zitameze neza, ugasanga umuntu arakijijwe ariko aratukana, ugasanga umuntu arakijijwe ariko arasambana, ugasanga umuntu arakijijwe ariko ariba, ugasanga umuntu arakijijwe ariko nta vyamwa biranga agakiza biri muri we. Haleluya. Uyo muntu yamenyanye na Kristo ariko hariho intambwe ikurikira atashikiriye, ni intambwe y'ukugendana na Kristo. Kuko umuntu iyo yagendanye na Kristo agira ivyamwa vy'umukristo, arasonza akigumya, aragwara akizera, araruha agaceceka, aratukwa akihangana. Ni wa muntu arangwa no guca bugufi, ni wa muntu iyo ageze mu kigeragezo kenshi ahanga amaso Imana mu gusumba guhanga amaso abantu. Rero wowe uri kurankurikira kuri televiziyo yacu mukunda cyane, mbega wewe ukiri kuraraba tukiri kuno rugero, woba wamenyanye na Kristo cyangwa ugendana na Kristo? Imana ishimwe cyane, kuko kumenyana na Kristo ni n'urugero kanaka, ariko kubana na Kristo n'urundi rugero, kugira Kristo muri wewe n'urundi rugero. Imana ishimwe cyane. Mwibuke hari ahantu Yesu yavuze ngo umukate n'uwiki n'uw'abana. Naho Imana yaremye abantu ikabarema bakeneye gufungura, mugabo muri bako Kristo yavuze ngo umukate n'uwake n'uw'abana. Bisigura ngo hari abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana. Haleluya. Imana iguhezagire kurandaba, kandi ukukira kino kiganiro ukomeze kwiyumvira, mbega uri umuntu w'Imana cyangwa uri umwana w'Imana? Naho hagaze cya kintu twavuga ngo ni gute dusenga nitwishugwe. Abasenga bakishugwa n'abana b'Imana, ariko umuntu w'Imana kubera gusenga yongera akavanga na kameremere y'ibitari nziza, iragaruka igahinduka, ikamuhindukira kuba bariyere canke inzitizi yo kwishugwa. Imana ihabwa icubahiro. None tukiri ngaho hantu, tukiri kuri ya ndanzi y'amajambo yacu, kubera iki dusenga nitwishugwe? Iri jambo ryatubwiye ngo agatete iyo kaguye mu ivu ntigapfe, ngo ntigaheza ngo gahunde imbuto. Bisigura ngo agaciro k'urutete si uko kaguye mu ivu, agaciro kawe si uko wakijijwe gusa, ariko hari indi ntambwe ugomba gutera. Nk'uko agatete iyo umurimyi yarimye agafata urutete rw'ikigori akarushira mu ivu, ntibiba bisigura ko uwo murimyi yiteze kuzoronka ibigori, ariko bisaba yuko rwa rutete ruba mu ivu ryiza, rwaba mu ivu ryiza rugatera iyindi ntambwe ikurikira, intambwe y'ugupfa. Haleluya. None nawe ndakubaze, waramenyanye na Kristo, warakijijwe, mbega warapfuye? Amen. Mbega warapfuye? Wowe uvuga ngo urasenga ntiwishugwa, waravuga ngo Imana, ngo maze iminsi uri imbere y'Imana ntirakwishura. Nyemerera nakubaze, warapfuye? Ingeso zawe ziragaragara ko wapfuye. Imana ihabwa icubahiro, kuko hari igihe tuje imbere y'Imana tukayagiriza ko yishura bamwe ikareka abandi. Oya, Imana yacu ntirenganya, Imana yacu yitwa ntiharirizwa, Imana yacu yitwa nteturuye. Imbere y'uko ushinga urubanza ko itarakwishura, mbega nawe warujuje ibyo ugomba kuzuza. Haleluya. Yesu aravuga ngo umukate n'uw'abana, ngo sindi buterere utubwa. Imana ishimwe cyane. Reka rero nawe nkubaze, uragatete kapfuye? Uragatete kapfuye? Amen. Mwibuke nkitangura ijambo navuze ngo iyo dusenga hategerezwa kubaho ubusabane hagati y'usenga n'usengwa. Usenga niwe usengwa n'Imana. Jewe uno munsi hamwe noza nkaza kugira ico ngusavye, niba mbuze ntingurana amafaranga, ari ikintu ngomba kwikemurira, ndazi hari ico ubanza kuravuga ngo yame, hategereza kuba hariho ubusabane hagati yanje na wowe umpereza. Imana ishimwe cyane. Mbega ubwo busabane burahari hagati ya wowe n'Imana?
Imana ishimwe. Abantu benshi barakijijwe ariko ntibashikiriye ku rugero rwo kuva kuba ku bantu b'Imana ngo babe abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Nico gituma dusenga nitwishugwe. Mwibuka ijambo ry'Imana twavuze ngo turasenga ntiduhabwe. Kubera iki? Kubera dusenga nabi. Umuntu asenga nabi ryari? N'igihe umuntu asenga ibihwanye na kameremere ariko akibagira gusenga ibihwanye n'ubugombe bw'Imana. Kuko iyo dusenga dusaba ibyo dushaka ariko Imana ikatwishura ibikwiriye. Haleluya. Hari ibyo ushobora kuri kurasenga aya masaha, hari ibyo ushobora kuri kurondera Imana aya masaha, hari ibyo ushobora kuri ko wisonzesheje, ariko banza urabe mbega uri umwana w'Imana. Haleluya. Mbega uri umwana w'Imana. Mbega isengesho ryawe ubona rifise icerekezo ciyo riko riraja. Imana ihabwa icubahiro. Twavuze rero ngo turaza kurabira hamwe ni igituma dusenga ntitwishugwe. Turaraba impamvu ya mbere ituma dusenga ntitwishugwe. Impamvu ya mbere ni impamvu iva kuri kamere. Amen. Ni impamvu iva kuri wewe nyene usenga. Na nyine duhejeje gusoma havuga ngo iyo agatete kaguye mu ivu ntigapfe ntigashobora guhunda impeke. Imana ihabwa icubahiro. Iyo umuntu afise kamere itapfuye, iyo umuntu afise kamere itahindutse, arasenga agahinduka kuba intambamyi y'amasengesho yasenze. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane wori kurankurikirana. Uno munsi rero amashengero menshi aruzuye, yuzuye abantu bagize intambwe ya mbere yo kumenyana na Kristo ariko batagendana na Kristo. Amashengero nivyo uno munsi aruzuye, yuzuye abantu bagifise kameremere zitarapfa. Imana ishimwe cyane. Ndakunda gutera inkuru mvuga ngo abakristo ba kino gihe benshi bameze nk'irengarenga. Za mboga dukunda gushira mu njya tugafungura tukagubwa neza. Muze murabirengarenga, iyo ziri mu murima izuba rikaka zose ziryama hasi, ariko iyo akavura kamemeze zarengarenga zose zasubira zigahaguruka, umurimo ukamera neza. N'abakizwa ba kino gihe nuko tumeze. Turi mu ishengero turabakizwa, turi mu ishengero tuvuga Imana, turi mu ishengero dutambuka nk'abamenye Imana tukava nk'abamenye Imana, ariko twarengana impome z'ishengero ugasanga nta namwe utandukanye n'umupagani. Imana idufashe cyane. Wowe usenga urinde, usengwa ninde? Imbere yo kuvuga ko tutarishugwa tubanze turabe ibyo kwita mu Gifaransa auto evaluation. Umuntu yiyinjiremo arabe avuge ngo mbega imbere yuko mvuga ko Imana itaranyishura jewe nsenga ndinde. Mbega nawe urirengarenga ryaciwe ko n'uruzuba ndishobora kumara kanya ryunamitse amababi mu murima ariko akavura kagwa zigeheza zikavyuka. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo rya mbere ngomba kubabwira rero, kenshi twebwe kameremere zacu zirahinduka intambamyi yo gutuma tutishugwa. Gihe kimwe nagiye mu bikorwa by'Imana ahantu bariko barahezagira abakozi b'Imana, hama bahaye umuntu ngo ashinga intahe umukozi w'Imana bagiye gusiga amavuta. Wa muntu babana mu nzu aramubwira ngo nimwasiga amavuta uyu muntu na Satani muce muza muyamusige. Bisigura ngo uwo mugabo, uwo mukozi w'Imana mu ishengero yari umukozi w'Imana, mugabo yashika muhira agahinduka shetani. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe cyane. Mbega wewe izina ufise ku ishengero n'ijye ufise muhira, izina ufise ku ishengero n'ijye ufise ku isoko, izina ufise ku ishengero n'ijye ufise ku kazi. Ugasanga umumama w'umukozi w'Imana cyangwa umupapa w'umukozi w'Imana ku ishengero bamwita pasiteri ariko muhira bakamwita Jackie Chan, abandi bakubitana amakarate n'imyereka. Kubera iki? Mu ishengero ameze neza, agaragaza ishusho nziza, ariko ashika muhira abana akabacisha ku biti no ku mabuye. Imana idufashe cyane. Imwe mu ntambamyi ituma dusenga ntitwishugwe harimwo ko twarakijijwe ariko twahindutse nk'udutete twaguye mu mazi mu ivu, ariko tutashoboye gupfa. Mbega warapfuye, ingeso zawe zarapfuye, imvugo yawe yarapfuye, indabo yawe yarapfuye. Mbega ivyumba byo mu mutima vyawe birakubuye ku buryo iyo Imana yishurero nka yishurira. Imana ihabwa icubahiro. Imana idufashe cyane. Nagomba rero ngo twibukanye
ntitwibere intambamyi zacu mu kwishugwa. Imana ihabwe icubahiro. Ntiwigirire nabi. Imana yama yiteze kwishura amasengesho y'abera. Imana yama yitevye kutugirira neza, ariko duturabe natwe. Mbega iyo dusenga neza. Mbega iyo dusenga mu kuri no mu mwemu. Mbega iyo dusenga ibihimbaye Imana. Mbega iyo dusenga ubugombe bw'Imana. Ariko nagomba kubwira uri kurankurikirana iyi televiziyo, nagomba kubwira ngo hindura isengesho, banze wiyeze witunganye, urabe ko Imana ikwemera, urabe ko Imana ikumva, urabe ko atakintu na kimwe coba kinogiye gutandukanya n'Imana. Hama nusenga urabona ikiganza c'Imana. Haleluya. Niba ugwaye unyumviriza, nakubwira ngo senga, Imana iri kigutega ugutwi aho wowe uri hose, aho bawicaye hose. Imana yishura amasengesho, Imana yishura amasengesho y'abera, Imana yishura amasengesho y'abejejwe. Ndakubwira uri kuranyumviriza, ndakubwira uri kurankurikirana ngo hindura isengesho, senga ibiri mu bugombe bw'Imana, senga wiyejeje, senga witatuye, senga jimbere y'Imana. Imana ikwemera, hama uribona igitangaza cawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Ndakunda inkuru ya Lazaro. Yesu baza kumubwira ngo Lazaro araremvye, ngo kandi araremvye, ariko Yesu arababwira ngo genda mumubwire ngo iyo ngwara siyo kumwica. Nawe ndakubwira ngo uwo mutwaro siwo kukwica, ico kibazo sico guhezayo. Imana irarindire kusenga neza kugira ngo ucikiraro lebo shakaya hamitere bosia ironka aho yinjirira, ironka itendere boshaka, ironka ikorera. Imana imaze imisi igomba gukora, ariko wayibujije gukora. Imana imaze imisi igomba gutabara, wayimye inzira zo gutabara. Imana imaze imisi igomba kurokora, yabuze ahica mu kurokora. Tekere bosika. Imana imaze imisi iri kirondera guca inzira kugira ngo wambuke kuma Abisirayeli bambuka, ariko yabuze inzira. Jambo ry'Imana ravuga ngo ndi ku muryango ndadodora, nimwugurura ndinjira. Ega nkubwire uri kurankurikira, nutugurura nizinjira, ariko nakubwira ngo ugurura yinjire ikora ibitangaza. Haleluya. Yesu ashitse kwa Mariya na Marita arababwira ngo mwamushize hehe, ariko nabo baravuga ngo baramuhambye. Amen. Ndabwira wowe usenga, ndabwira wowe wizeye, ndabwira wowe wejejwe, reka guhamba ibyo Yesu atarahamba. Yesu yavuga ngo Lazaro arasinziriye, Mariya na Marita bakavuga ngo yarapfuye. Imana ishimwe cyane. Ndibuka ijya nkuru Yesu ariko arabaza aho bashize Lazaro, ntiyigeze avuga ngo mbwira aho mwamuhambye, ariko yavuze ngo mbwira aho mwamushize. Kuko iyo umuntu ashishinguye ikintu hantu aba afise ibyizigiro byo gutora, ariko icahambwe nta byizigiro byo kuzuka. Yesu arakubwira uno munsi ngo reka guhamba ibyo atarahamba. Haleluya. Reka kuzika ibyo atarazika, ibyo atarakora suko vyamunaniye, arakurindiriye. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Navuze ngo intambamyi ya mbere ituma dusenga ntitwishugwe ni kameremere zacu zitarapfa. Twasomye muri iri jambo ry'Imana, mbega wowe warapfuye, uno munsi wowe warapfuye, uno munsi wowe warapfuye. Imvugo yawe mbega ni nzima, indawo yawe ni nzima, mbega intahe yawe ni yihe, ivyamwa vyawe ni bihe. Nagomba nkubwira inkuru nziza ngo rega nuhindura ibintu, Yesu nawe araza guhindura ivyawe. Nutera intambwe aratera 99 zisigaye. Hari ikintu arindiriye gukora kugira ngo nawe akore ibitangaza. Mwibuke kumva kwa Lazaro, Yesu yaravuze ngo kurako ico kibuye, arangije aravuga ngo mubohore. Hama arabwira Lazaro ngo tambuka widegemvye. Hari ico Yesu arindiriye gukora kugira ngo na lebos sakaya mendele bosia mene gloria. Wowe uri kurankurikira, shobora kubugwaye, shobora kuburembye, sinzi abaganga bashobora kuba arico bakubwiye, amajambo atandukanye bakubwiye kudakira. Yesu aravuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera uwizera. Haleluya. Amen. Ndavuga ngo wizere, usenge wizeye. Mu Gifaransa ne bavuga ngo la foi ngo c'est une ferme assurance, bisigura ngo ukwizera ni gihe umuntu yizera ko adakekeranya yuko ibidahari bishobora kubaho nk'ibiriho. Imana ishimwe cyane. Sinitwararitse umutwaro wawe igihe umaze, sinitwararitse ibyo bavuze, sinitwararitse ibyo bavuze kwa muganga, sinitwararitse ibyo mu muryango bavuze, sinitwararitse ibyo abanye bariko baravuga, ariko nitwararitse ico ijambo ry'Imana rivuga. Riravuga ngo dusabe tuzahabwa, natwe tugomba gusaba, ariko tugarutse hahandi. Usaba ninde, usabwa ninde. Haleluya. Ugomba guhinduka, ureke kwigirira nabi. Indanzi y'amajambo yavuze ngo mwari muzi gituma
musenga ntimwishugwe. Ni iki turiko turaganira kuri televiziyo yanyu mukunda cyane. Wari uzi igituma usenga ntiwishugwe? Banza uhinduke akabuto kapfuye, banza uhinduke ivu ryiza Imana ibibamwo, banza ucira inzira uhoraho, kameremere yawe banza uyice. Bumukizwa mu bishengero, ube n'umukizwa ku isoko, umukizwa ku kazi, ube n'umukizwa n'igihe utari ku kazi. Imana ihabwa icubahiro. Nagomba kukubwira ngo niwahinduka kameremere yawe igapfa, ugapfa kuri kameremere, Imana izishura. Imana ihabwa icubahiro. Ico cyari ikintu cya mbere gituma gishobora guhagarika canke kikabuza isengesho ryawe ko ryishugwa. N'igihe utapfuye kuri wewe, ugomba gutera intambwe ugapfa, ugahinduka uwapfuye. Ndabaganiriza ku kintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu ashobora gusenga ntiyishugwe. Icya kabiri ni ibikomere vya kahise. Haleluya! Ibikomere vya kahise. Imana ihabwe icubahiro. Ndazi ko iri jambo ni ijambo ritamenyerewe. Abantu bapfa kuvuga ibikomere mbwa ntibazi uburemere bw'ibikomere. Abantu bapfa kuvuga ibikomere mbwa ntibazi ububi bw'ibikomere. Abantu bapfa kuvuga ibikomere ariko ntibazi ishano riva mu bikomere. Imana ihabwa icubahiro. Intambamyi ya kabiri ishobora gutuma dutega tutishugwa nuko umuntu agenda agasenga yarakomeretse. Iyo tuvuga umuntu, nababwiye mu myidondoro ko nanonose y'ivyinyifato, iyo tuvuga umuntu mu buryo butatu. Hari umuntu, umubiri, impwemu n'umushaha. Ivyo ni ibintu bitatu bigize umuntu. Kugira ngo umuntu asenge yishugwe nuko ivyo bintu byose biba bimeze neza. Haleluya! Kuko ndazi kenshi abana b'Imana turakunda kwihenda ngo nasenze, nisonzeseje, niyejeje. Mugabo ugasanga utashe muhira umubiri ukeneye gufungura. Haleluya! Washika muhira wasenze byose bimeze neza, Satani akinjira muri wa mubiri nawe kabwa ati erega turakeneye ibiharage, turakeneye agaceri. Ugasanga ryasengesho ryawe kubwo kubura agaceri ushitse muhira uridodomvye, wononye ryasengesho. Imana ihabwa icubahiro. Turavugana ku bikomere n'ubuyobe bwavyo bituma dushaka gusenga ntitwishugwe. Hama igihande ca gatatu ni igihande citwa umushaha. Imana ihabwa icubahiro. Umushaha rero niwo muntu, ewe wari kurankurikirana, naho wosenga gute, ugasenga ukisonzesha, ukagenda mw'ibarabara ugakoma induru, ukikebagura, umushaha wawe ugwaye, amasengesho yawe aracafise gasorobo. Haleluya! Mu Gifaransa niyo umuntu yitavye Imana niyo bakunda kuvuga ngo irahandi soname, bisigura ngo nikajya kantu bita umushaha kaba kagizene, kaba kahagaritse ibikorwa. Rero iyo umushaha ugwaye n'imwemu iraheza igakora itiyaguye. Imana ishimwe cyane. Biragoye gusengana ibikomere, biragoye gusenga neza. Haleluya! Ibintu bivuga bukira bugaca, nkahera kuwa mbere nkashika kuwa Mungu, nkava mu kwa mbere gushika mu 12. No kwemeza ngo biragoye gusenga ngo umuntu asenge neza mu gihe yakomeretse. Amen. Kuko uwakomeretse ari dodomba, uwakomeretse arankana, uwakomeretse agira ishari, uwakomeretse ntigera asaba imbabazi, uwakomeretse ntazitanga, uwakomeretse agenda na Bibiliya mu kuboko kumwe, akagenda n'inkota mu kundi kuboko. Uwakomeretse n'umugwayi atiyizi. Nico gituma uzokumva bavuga ngo ujye muntu kwishengera ameze neza, mugara muhira yitwa shetani. Ni kubera iki? Uyo muntu arimwe ivyamwa vya mpwemu yera, ariko wa mushaho urimwe amashira warakomeretse. Imana ihabwa icubahiro. Nagomba kubabwira ngo ibikomere vya kahise twabayemwo bitakize, ivyo birabera intambamyi y'amasengesho. Imana ishimwe. Umuntu agasenga ariko haruhande yo gusenga akabivanga no kwidodomba. Umuntu agasenga haruhande yo gusenga akabivanga no kwankana. Umuntu agasenga haruhande yo gusenga akabivanga n'ishari. Umuntu agasenga haruhande yo gusenga akabivanga n'ukwamari afise imyikomo ya misi yose. Imana ihabwa icubahiro. Ibikomere uno munsi biratumye ishengero ry'Imana rihungabanijwe n'iki? Nuko abantu bakizwa bari mu rushengero ariko bikanka bari hanze. Kuko ibikomere umuntu yakomeretse biranka yuko agakiza gahagarara neza. Imana ihabwa icubahiro. Wowe uri kurankurikirana, uri kurakurikirana televiziyo yacu dukunda cyane, nagomba kukubaza mbega we nta vyagukomerekeje muri kahise? Nta bantu bakurenganije, ico ni gikomere.
nta bantu baguhemukiye, ico ni igikomere. Nta bantu bagutaye, ico ni igikomere. Mbega ntiwigeze umaramazwa arivyo vyitwa humiliation, ico ni igikomere. Ivyo vyose iyo umuntu yakijijwe atakiza ibikomere, agira agakiza akongera akagira n'ibikomere ku ruhande. Bisigura ngo kurya ku gikomere c'umubiri hazi isazi, niko no gikomere c'umushaha haba ariko abadayimoni. Amen. Niyo mpamvu iyo umuntu yakomeretse, umwanya umwe akoreshwa n'Imana, uwundi mwanya akoreshwa na Shetani. Umwanya umwe arizera, uwundi mwanya agasubira. Ni nka wa muntu yarimye imbuto gaca hengera ku mugoroba agenda gasa. Umuntu yakomeretse ni ntaho fatwa. Umuntu yakomeretse arakomora. Umuntu yakomeretse avuga nabi. Umuntu yakomeretse aratukana yaramenye Imana. Umuntu yakomeretse akora ibikorwa bibi atazi ko ari bibi. Wowe uri kurandaba, wowe uri kurakurikirana kino kiganiro cacu, ha ruhande yuko twavuze icambere nuko umuntu yarakijijwe agapfa muri kameremere. Eya asenze Imana iramwishura. Ica kabiri gituma umuntu asenga ntiyishugwe no gusenga n'ibikomere. Kuko iyo umuntu afise ibikomere biramugora kuba umuntu Imana ishaka. Biramugora kwama ivyamwa. Biramugora kuba umunyakuri. Wowe ukurikirana televiziyo yacu, nagomba ndakubaza, mbega nta bikomere? Mwabajene muri ko murankurikirana, muri kopinaje nta bikomere mukurayo? Muri fiançailles nta bikomere wakuyeyo? Wowe urankurikirana wubatse, mu rugo urimo nta bikomere wakuyeyo? Mu butaha mu kiganiro gikurikira tuzoganira kungo ingene urugo rushobora gusenga rukishugwa, n'ingene urugo rushobora kugira ibibazo rugasenga ntigwishugwa. Imana ihabwe icubahiro. Kuko nagomba kubabwira ngo uguhagarara kw'ishengero no guhagarara ku rugo, mu gihe urugo rudahagaze neza, ishengero ntizohagarara neza, igihugu ntizohagarara neza. Kuko abaja mu ishengero n'abavuye mu rugo, n'abagize igihugu n'abavuye mu rugo. Bisigura ngo mu gihe ico no kwitwa mu gifaransa lo noyau idakomeye, nibikurikira ntibizokomera. Imana ihabwe icubahiro. Ibikomere rero ni bibi rero. Umunyabikomere ni ntaho fatwa. Umunyabikomere ntahazwa, ntiyigera bumbwa n'ivyo afise. Imana ishimwe. Umunyabikomere araburitira abandi basinziriye. Umunyabikomere aravuguruza ico Imana yavuze atazi ko yakivugurusha. Umunyabikomere ariteranya n'Imana atazi ko ariko yiteranya nayo. Ibikomere rero ni kimwe mu ntambamizi zikomeye cyane zishobora gutuma dusenga ntitwishuka. Mukomeze kwibuka indanzi y'amajambo twavuze ngo waruzi ko ushobora gusenga ntiwishuka. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Abarundi benshi barakomeretse. Amashengero rimwe abantu bakomeretse. Amaserivisi atandukanye rimwe abantu bakomeretse. Kahise kabi twagiye turacamo karadukomerekeje. Tuvuka mu miryango yakomeretse, yongerera dukomeretsa. Uko mu Kirundi baravuga ngo uwakomeretse arakomora. Twavyawe n'abavyeyi bakomeretse, baca bavyara ibikomere, ari twebwe rungano guno munsi. Natwe hatagize igikorwa uno munsi tuzovyara ibikomere hejuru y'ibindi bikomere. Kuko umwana avuga ku bavyeyi bakuze bakubitwa, nawe azokubita abana biwe. Umwana avuga ku bavyeyi batukana, nawe azotukana. Umwana avuga ku bavyeyi bavugira hejuru, nawe azovugira hejuru. Kuko bavuga ngo umuntu asa naho yirigwa, umuntu asa nabo bagendana. Ariko twagomba tugaruke mu ijambo ry'Imana. Yesu yaje kugira ngo adukize ibikomere. Haleluya. Icamuzanye ngo yaje kugira ngo haleluya aduhe ubugingo kandi yongere abuduhe busagutse. Haleluya. Ndabwira wowe ugaraniwe mu bikomere, ndabwira wowe wahemukiwe, ndabwira wowe warenganijwe, ndabwira wowe usenga widodomba, Yesu yaje kugira ngo agukize igikomere cyawe. Haleluya. Mandere bosaka. Shobora uri kurankurikira umaze iminsi wumva, kuko hariho ibintu biranga umunyabikomere. Umunyabikomere aridodomba nabivuze. Ibikomere bituma uburitiro kandi utabuza aho urara. Ibikomere bishobora gutuma ubura apeti kandi watetse. Ibikomere birashobora gutuma wowe wenyene wica abana kandi ari wowe bavyaye. Ibikomere bishobora gutuma usambura urugo ari wowe wagubatse. Haleluya. Aho singiye mu idonido ry'ibigaragara ku mubiri ku muntu mu gihe yakomeretse. Ariko nagomba kubabwira ngo amashengero menshi yuzuyemwe abanyabikomere.
abantu babatijwe, abantu baririmba, abantu bakorera Imana barakomeretse. Niyo mpamvu no munsi abakozi b'Imana bararusha. Niyo mpamvu no munsi abakozi b'Imana bananiwe. Niyo mpamvu no munsi abakozi b'Imana bariyumvira ngo kugira ngo turonke abakizwa, kugira ngo turonke abakristo beza, mbega vyogenda gute? Nta kindi, niba uri umukozi w'Imana kurankurikirana, ukaba uri umupasitori, ukaba uri umuvugabutumwa, ukaba uri apotre, ukaba uri profete, umva ikibazo ni ca kindi, ishengero rimwe abakomeretse. Nico gituma uvuga A nawe akabona B. Nico gituma umwigisha kugororoka ariko bikanga kwagororoka. Nico gituma umwigisha Bibiliya ariko wagenda mu ikaritiye ugasanga ivyo akora n'ibihuye na Bibiliya. Haleluya. Paulo aravuga neza ngo ewe jewe ndagowe ngo ngomba gukora iciza ikibi kikantanga imbere. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma twigishwa kwizera nitwizere. Inkuru ya Petero ari kuroba, Yesu aramubaza ngo mbega hari ico waronse? Imana ishimwe cyane. Petero aramubwira ngo ntaco narose kandi narovye ijoro. Ewe Yesu nawe ntihoza kumbaza ngo ako hari ico mpava ndonka ku murango. Ariko nagomba kubwira inkuru nziza. Wori kurankurikira. Umviriza, nukiri bikomere. Ukemera gupfa kuri kameremere. Yesu agiye gutambukira mu bwato urimo kandi agiye kurobesha ifi ku murango. Haleluya. Yesu aje kurobesha ifi ku murango. Wewe wumvise iri jambo, ndakubwira ngo nutunganya inzira z'Uhoraho, araje kurobesha ifi ku murango. Mu kiyaga hari ubwato bwinshi, ariko ubwarovye bwari ubwa Petero, kubera iki Yesu yari yabutambukiyemo. Ngufitiye inkuru nziza ivuga ngo niwizera ugatunganya inzira z'Uhoraho mu gukira ibikomere, mu kwemera gufa kuri kameremere, Yesu atambukiye mu bwato bwawe kandi aje gukora ibikomeye. Isi izomenya ngo hari abamenye Imana, hari abayicakiye. Imana ihabwa icubahiro. Nagomba rero ndababaze, mbega wowe warapfuye, mbega wowe warapfuye. Imana ishimwe cyane. Warapfuye kuri wewe. Mbega nta ngeso za kera zikubonekako. Mbega wewe nta myidodombo iri muri wewe. Mbega wewe nta gwankoro riri muri wewe. Haleluya. Mbega muri wewe ntaco bakiriko kirabuza Imana gukora. Wowe uri kurankurikira, wowe uri kuranyumviriza, wumva ikirundi, ntaco bakiriko kirabuza Imana kwa gukora mu buzima bwawe bizananye kuri wowe nyene. Mbega ntaco bakiriko kirabuza Imana gukora mu buzima bwawe bizananye gukomereka kwa kahise. Nagomba ndakubwira inkuru nziza. Yesu yaje kugira ngo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse. Haleluya. Haleluya. Ndakubwira ngo wewe wari wacitse intege, ngo umaze iminsi uri kurasenga nturishugwa, haracari ivyizigiro. Umwanditsi umwe yaravuze ngo tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Nukuvuga bisigura ngo mu gihe hakiri ubuzima, haleluya, haracari ivyizigiro. Undi nawe yaravuze ngo la paix, ce n'est pas l'absence de tempête dans la mer, ariko ngo c'est la présence de Jésus dans la barque. Ngo amahoro suko mu kiyaga atankubi y'umuyaga ihari, ariko amahoro nuko Yesu ari mu bwato sha. Haleluya. Ngufitiye inkuru nziza. Ubwato bwawe Yesu niba burimo ntibishobora kurohama. Ubwato bwawe niba Yesu burimo ntibishobora kugwa. Ubwato bwawe niba Yesu burimo umupfunde ntishobora kubukatisha, kuko Kristo narohama. Nawe nico gituma udashobora kurohama. Ndagufitiye inkuru nziza. Suzuma kameremere zawe, mbega warapfuye. Suzuma ibikomere vyawe, mbega warakiza ibikomere, kugira ngo utegura inzira y'Uhoraho. Yesu araje gukora ibitangaza. Yesu araje kukwishura. Yesu araje guhindura. Yesu araje gukora. Yesu araje gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Yesu araje guhindura amateka. Imana ishimwe cyane. Ariko ndakubwira, naco bitwaye ivyo abantu bavuze, ariko hari ico Imana yavuze ku buzima bwawe. Haleluya. Naco bitwaye ivyo uri kurabona, ariko hari ico Imana yavuze. Yavuze ngo kumusaraba ngo yarangije vyose, ngo henje kubahereza kwikoreza ingata iwawutse. Sinzi bashobora kuba baragusohora mu nzu, ngufitiye inkuru nziza. Yesu afise amazu menshi. Bashobora kuba utagira minerval, ngufitiye inkuru nziza. Ngo mwijuru indava y'ibirenge vyiwe n'inzahabu. Bashobora kuba abana barara ubusa, ngufitiye inkuru nziza. Wa mupfakazi igihe ahura na Eliya ibihe byarahindutse, yishuye ideni yongera bumugwiza atungana uno musi namukomokako. Ushobora kuba ufise ubwoba, ngufitiye inkuru nziza. Yesu atanga amahoro yo mu mutima. Nagomba rero ngo mbwira bariko barankurikira, mu izina rya Yesu Kristo, Imana yampamagaye ngo ibintu bigomba guhinduka, ariko nawe ugomba kubigiramo uruhara kugira ngo ibintu bigomba bihinduke. Imana ishimwe cyane. Nagomba nsengera abantu b'ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere ngomba gusengera abantu batarakizwa,
batarakira Yesu umwami n'umukiza. Ushobora kuri kurikira kino kiganiro utarakira Yesu umwami n'umukiza. Nagomba ngusubiremo aya majambo, uvuge ngo mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Mpindahindutse, ibyahora bingora mbiteye umugongo. Umubwire ngo nkure mu gitabo cy'urubanza, unshire mu gitabo cy'ubugingo. Umubwire ngo mwami wanje, ntaye umugongo ibyahora bingora, ariko mpindukiriye wowe gusa. Mubwire ngo ndakwakiriye. Mubwire ngo nteye umugongo Satani n'abadayimoni, nteye umugongo isi n'ivyayo, ariko mpindukiriye ijuru. Nuheza hama uvuge ngo ndavyakiriye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Urakoze wowe ufashe ingingo y'ukwakira Yesu umwami n'umukiza. Ndavuye ngo ufashe ingingo nziza. Aho wowe uri hose, uri kuraraba iyi televiziyo, aho wowe uri hose, ufashe ingingo yo kwakira Yesu, ibihe birahinduka. Umugabane w'abana b'Imana nawe urawubamwo, kugira ngo ibyo utahora ushobora bishobore, ibyari byaranse bikunde. Umugugira kabiri nagomba gusengera abantu bafise imitwaro yari baremereye, abantu bamaze iminsi basenga, bari baracitse intege, bariko barabivamwo. Wowe wari kuravuga ngo mbega nkora iki? Wowe kuravuga ngo Imana nakurikiye siyo, wari ufise amadute. Nagomba ngo aho urufukame cyangwa ushobore kuduza ukuboko ufate ku mutima. Sinzi position yose wofata, niba uri mu modoka uhagarare ku ruhande, aho wowe ugeze hose uri kukurikirana iyi televiziyo. Nagomba dusenga Imana, duhamagara Imana ngo ihindure amateka. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndahamagara terebo shaka. Wewe waravuze ngo ijambo ryawe uzobikurikiza ibitangaza n'ibimenyetso. Ndavuze ngo guhera ubunyene wari karakurikira kino kiganiro, waragwaye akire, haleluya, ufise amarezilita y'icavuti yo kwa muganga, ugende mwami Yesu Kristo ya ordonnance yatabure umukize. Ndasengera babuze uruvyaro ngo baruronke katika jina la Yesu, abagwaye mu bitaro bavyure katika jina la Yesu, abahombye bunguke katika jina la Yesu, ababuze akazu kabahereze katika jina la Yesu. Ndasenze ngo bataye ivyizigiro bahe katika jina la Yesu. Ndasenze mu izina ryawe ry'imbaraga, wari yarabihevye abisubiremwo mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo warabuza amahoro umuha amahoro mu izina rya Yesu. Ndasenze mwami Yesu Kristo gukora ibitangaza. Mana, ndizeye ko hari nahe zigiye gushingwa kuri televiziyo. Mana, ndizeye ko hari impinduka zigiye kuba ku muntu ariko arumviriza iyi televiziyo. Mana, ndizeye ko hari bitangaza bigiye gukoreka ku muntu wese agakurikira bino biganiro. Ndavuze ngo ivyari vyaranse bigomba gukunda mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arahiriwe muri Luka 1:45 haravuga ngo arahiriwe uwizeye yuko ivyo navuganye nanje nzobishitsa. Urahiriwe wari kurankurikirana ukumva ijambo ry'Imana, ukizera, ugahinduka, ukizera ko Yesu ivyo yavuganye nawe azobishitsa. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Hariya muri Luka kandi 15:41 haravuga ngo mwizina tekase Ribo shayaba. Urakoze Mpwemu Yera kuri kumwe natwe. Urakoze ko ari umuntu uri kurakorako. Urakoze ko ari umuntu uhinduye. Urakoze ko ari abantu ko barakizwa. Urakoze ko ari bafata ama decision. Urakoze ko ari mwami Yesu Kristo. Urakoze ko iyi televiziyo wayishizeho ko ari ibintu bigomba guhinduka bigahindura abarundi n'abanyamahanga. Urakoze. Aho muri Luka 15:41 haravuga ngo nashize ububasha mu rurimi rwanyu, arico muzokwatura cose atagishobora kugitururuza cyangwa kigihagarike. Muri wowe hari inkomezi zikoreshe, muri wowe harimo imbaraga zikoreshe, muri wowe hari ubushigizi bw'amanga bukoreshe, muri wowe harimo kwimbura imisozi bikoreshe. Ngo intumwa ziri mu mazi zigomba kudoba bibuka ko bagendanye na Yesu baramuvyura. Yesu ngo hagarika ingunza mu kiyaga, ngo intumwa ziratangara ngo uyu n'umuntu ki ashobora kubwira umuyaga ukumva. Nagire nkubwire ngo muri wewe harimo autorite ushobora kubwira umuyaga ukumva, kuko Yesu yaradusezeraniye aratubwira ngo simbasize mwenyene, mbahaye Mpwemu wanje azobakoresha ivyo ntigeze gukora. Uri mu bubasha bushobora gukoresha ivyo Kristo atigeze gukora. Nagomba ndakuremeshe rero ngo Yesu wori kurankurikira ibintu bigiye guhinduka, wori kurankurikira amateka agiye guhinduka, wori kurankurikira. Wowe warafashe ingingo zo kwiyahura bihere
kuko Yesu araje ngo ahindure ibihe mu buzima bwawe. Yavuze ngo ntuzopfa uzorama kugira ngo wamamaze ubutumwa bwiwe. Wowe warafashe ingingo zo kubivamo bisubiremo ahubwo ukomere kuko Yesu araje kugukomeza. Haleluya. Muririmbyi yaravuze ngo ntihamagara abakomeye ariko ngikomeza abo yahamagaye. Ntiwisuzugure ngo ntuzi gusenga, ntiwisuzugure ngo ntuzi kuririmba, ntiwisuzugure ngo ntuzi kuvuga ubutumwa. Muri wowe harimo imbuto Imana igiye gukoresha kugira ngo itabara abarundi. Ndashimiye bakundwa ba televiziyo yacu Holy Canaan TV. Ndabashimiye cyane. Ndashimiye abatanguranye nanje bagasozerana nanje. Ariko nagoma ndangize mvuze iri jambo. Mbega wewe niho warabibaza iki kibazo kubera iki senga sinishugwe. Nabikubwiye. Umunsi mvuze ibintu bibiri, nzogaruka mvuga ibindi bikurikira mu kindi kiganiro bigaragaza ingene dushaka gusenga ntitwishugwe. Intambamyi shobora gutuma dusenga ntitwishugwe. Nkaba ndagutumiye ngo ibiganiro ntibisubire gucika. Mana ishimwe cyane. Ibiganiro ntibisubire gucika. Mukirike ku like, mugire share, mu bisangiza abarundi n'abanyamahanga. Abantu bose bumva ikirundi, mu bibasangize kugira ngo abarundi, abana b'Imana, abanyamahanga muri ko murankurikira, Kristo agiye kugukoresha ariko aragomba kuhinduka akabuto kari mu ivu kapfuye kugira ngo agukoreshe ivy'ubuhisi. Kristo aragomba gukoresha, aragomba gukira ibikomere kugira ngo akizwa. Nta muntu ashobora kuja guhindura atahindutse, nta muntu ashobora kuja gukiza atakiza. Mana ishimwe cyane. Ushobora rero kuba ukeneye imfashanyo, ushobora kuba ukeneye intererano, ushobora kuba ukeneye ubufasha bufate kuri ijambo ry'Imana twavuze, ushobora kuba ufise ibikomere, ushobora kuba ukeneye wo kuganiriza. Nababwiye mu bikorwa bya misi yose je nk'umushitsi kuri televiziyo sanze nkora ibikorwa byo gufasha abantu no kubumviriza. Abajejwe iyi televiziyo bazobereka uburyo mwocamwo n'ubuhinga mwocamwo kugira ngo mushobore kuronka ubu bufasha. Murakoze. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, data bakoreko, data baremeshe, data bahindurira ibihe. Abarundi bagenzanje, papa bazure, ivyizigiro bisubire kuduga, mukiri ibikomere, mureke guhinduka intama myiza kwishurwa kwanyu. Kandi nagomba kubabwira ngo eheraba Yesu araje kandi azotubaza ico umuntu wese yaremewe. Ndangije mvuga ngo senga Imana ikumenyeshe mbega uri kurakora ico waremewe. Mana ishimwe. Gukora ico waremewe no gupfa. Iyo agatete kapfuye karaheza urubuto rumwe rw'ikigori ugatanga ibigori 10. Mbega wewe ntavyo wagomba kuba uri kurakora no musi utari kurakora. Ugomba kuba agatete kapfuye. Imana ihabwa icubahiro. Ndabashimiye cyane, ndabakengurukiye. Yari mwene so Atanazi ngenda kuriyo, sanzwe ndumukozi w'Imana, ishengero bitakidengeri korera kumutakura. Tukaba tubashimiye cyane kandi tugenda tugashimira gose bivuye ku mutima ku burongozi bwa televiziyo Holy Canaan TV. Tubabwira ngo mwarahezagiwe cyane, nawe uri kurankurikira warahezagiwe. Umva mbabwire tugomba guhaguruka. Isi irakeneye abantu bahaguruka kugira ngo batware ubutumwa bwiza kandi bagende bameze neza. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, Imana nyina amahoro irakora ibitangaza n'utwumiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.